Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangira urugendo rugenda mu ijuru, ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristo. Nitugire Kristo. Dusabikanye ijambo ry'Imana dusanga muri Bibiliya mu gitabo c'ibyakozwe n'abatumwa ku kigabane cyaho cya 28, kandi nicyo kigabane cya nyuma tukazoba duhejeje igitabo cy'ibyakozwe n'abatumwa. Duhera ku karongo ka mbere kugeza ku ka 10. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo Paulo mu izinga ry'imerite. Tumaze kurokoka batubwira ko iryo zinga ryitwa merite. Abaho baradufata neza byiza by'abantu, barakomeza baraducanira, twese turagandagaza ku muriro bari bacanye, kuko uyo munsi imvura yari yaguye bisubiye hari hakanye. Paulo aratorora udukwi, araducana. Inzoka y'imamba yari muri izo nkwi ihunga umuriro iza kumata ku kuboko kwiwe. Babonye iyo nzoka yamaze ku kuboko kwiwe bavuga bati, nta gukekereza, ubu muntu ni umwicanyi, yakize ibisebuzi by'ikiyaga, ariko Imana y'ubutungane ntimuretse ngo abeho. Paulo rero akunkumura iyo nzoka ishibukira muri wa muriro, ntiyagira ico aba. Abari ngaho bo bari biteze ko abyimbigwa canke ko yeguka. Bamaze kurorera umwanya muzima bakabona nta kantu kukubabara yumvise, baciye bahindura imvugo bavuga bati, wa wundi ni Imana. Hafi yaho hari itongo ry'umuntu mukuru w'iryo zinga yitwa Publius. Aratwakira aduha indaro imisi 3. Se wa Publius muri ico gihe yari agwaye inyonko n'amacinya. Paulo arinjiriye iwe, amaze gusenga aramwubikako ibiganza aramukiza. Abagwaye bose bo muri iryo zinga babyumvise baraza arabakiza, baradusonera cane. Mbere dufashe ubwato tugiye baradutekerera n'ibyo twari dukeneye. Bene wacu muri Yezu Kristo, iri ni ijambo ry'Imana. Dushima Imana. Haleluya, amen, haleluya, haleluya, amen, amen. Bana b'Imana, ijambo ry'umutwe turabona ngo Paulo mu izinga ry'imerite. Akarongo ka mbere kavuga ngo tumaze kurokoka batubwira ko iryo zinga ryitwa merite. Aho ni hahandi ubwato bwari bwicinye mu musenyi, ubwato bugatabagurika, abantu bakarohama mu mazi, mugabo Imana ikabagirira neza, bakoga bakavamo. Rero hari naha abasoda bashatse kurasa imfungwa kugira ntizitewutwagwe, ariko mukuru w'abasirikare 100 akababuza, kuko yashaka no kurokora Paulo. Ubwo rero niho rero twumva ko bamaze kurokoka bose bavuye muri ya mazi, bisanze ngo aho hantu hari mu izinga ryitwa merite. Akarongo ka kabiri kavuga ngo abaho baradufata neza byiza by'abantu, barakomeza baraducanira, twese turagandagaza ku muriro bari bacanye, kuko uyo munsi imvura yari yaguye bisubiye hari hakanye. Imana yo mwijuru iduhe kubitahura cyane. Bana b'Imana, ngo abantu bo muri iryo zinga ryitwa merite
bakiriye neza izo mfungwa na Pawulo arimo, ngo babakira neza kubera bari bamaze igihe kinini mu bwato. Imbeho yari yarabinjiye, yarabakubise, yarabashegeshe, ibintu bari bafise barabitaye. Mugabo abantu baho hantu bari abantu b'abanyamahoro bakundana, ngo barabakiriye, ngo babagirira neza, barabacanira umuriro, barota. Mu icyo gihe hari hanakanye, ngo babakira neza. Rero bitwigisha ko natwe dukwiye kugira umutima w'urukundo wo kwakira abantu, wo kubona umuntu ari mu byago ukamugirira neza, ukamwakira, ukamufasha, ukamuha kubyo ufise, ukamukorera kimwe cyose cyo wumva wewe ushoboye. Haleluya, amen. Gatatu avuga ngo Pawulo aratorora udukwi, araducana. Inzoka y'imamba yari muri izo nkwi ihunga umuriro, iza kumata ku kuboko kwiwe. Imana yo mu ijuru dutabare cyane. Pawulo aratoratora udukwi, aratoratora udukwi, yashaka udukwi two kugira iki, two kugira cyane, two kugira asusuruke n'abo bari kumwe. Mugabo inkwi Pawulo yatoratoye arazishira ku muriro, arazicana. Rero ngo harimo inzoka y'imamba. Ngo iyo nzoka y'imamba rero iva mu muriro, irikirahunga umuriro, ho kuja no ku bandi bantu ija kuimata ku kuboko kwa Pawulo. Ibigeragezo ntibibura abana b'Imana. Iza kumanita ku kuboko kwa Pawulo. Rero bo ariko reka tubandanye twumve ingene byagenze. Kane avuga ngo babonye iyo nzoka yamase ku kuboko kwiwe, bavugana bati nta gukekereza, uwo muntu ni umwicanyi, yakize ibisebuzi by'ikiyaga. Ariko Imana y'ubutungane ntimuretse ngo abeho. Imana igitabare cyane. Abantu rero batangura kumukekeza, bajyana inzara, kumbure ntibana bimwereka, bajyana inzara, bavuga ati nta gukekeranya, uyu n'umuntu mubi, ni umwicanyi, ni umugome. Ati raba ingene twagendeye mu bwato, kumbure bakavuga ati yiyemera ngo azi gusenga, kumbe bwarimo n'ubujyajya. None Imana y'ubutungane ntimuretse ngo akomeze kubaho. Ati raba ingene Imana imumaramaje, raba ingene noneho bimugendekeye. Ati kuko bumva ko agiye gupfa. Abana b'Imana rero ibigeragezo ntibibura ku muntu yizera, umuntu yubaha Imana. Nibigeragezo ntibibura, kubera iyo yari shitani irikiragerageza Pawulo kugira abantu batwenge cyane. Iyo shitani yari izi kwishobora kwica Pawulo, kuko ibikorwa Pawulo yarimo shitani yaramugwanya. Ko kera Pawulo yakorera shitani, ariko ubu yarahindutse, yagiye ku rwego rwa Yezu Kristo, ari gukorera Yezu Kristo. Rero nicyo gituma abadayimoni, Satani yahagurukije abadayimoni haba no mu nzoka kugira bamugwanye, kugira bamwice. Hajya mu bwato hose bijya bisebuzi n'ibindi n'ingorane zose zabamo, bajya abanyabyaha sibo shitani yari kirahama Pawulo, yashaka ko Pawulo apfa. Ariko kubera imbabazi z'Imana, Imana irabana na Pawulo. Imana irabwira Pawulo ati humura, uzoshika amahoro kandi nabo muri kumwe ntacyo bazoba. Haleluya, amen. Nawe rero uri mu bigeragezo, uri mu ngorane, ntubona imbere n'inyuma, ntubona ikintu cyo kugutabara, ariko wumve ko Imana iri kumwe nawe. Imana iragukunda. Hagarara mu kwizera, ntiwizere ibihuha biriko biravugwa mu isi, ntiwizere imiyaga iriko iravuga mu isi. Wewe shikama, ukomere, umukama Yezu ari kumwe nawe. Hashake hazi ibihuhusi, hashake hazi bimeze gute, ariko
Imana yo mu ijuru iri kumwe nawe. Haleluya, amen. Reka tuje kuri gatanu havuga ngo Pawulo rero akunkumura iyo nzoka ishibukira muri wa muriro ntiyagira ico aba. Haleluya, amen. Pawulo ya nzoka yamwihumase ku kuboko ngo arakunkumura, ya nzoka itarikira muri wa muriro, Pawulo ngo ntiyagira icyaba. Haleluya, iyo ni intsinzi ikomeye cyane. Pawulo ntiyagira icyaba, mugabe inzoka ayikunkumurira muri wa muriro. Uko biri kose inzoka ntiyarokotse uwo muriro, uko biri kose yarapfuye. Ibyakurikiye havuga ngo abari ngaho bo bari biteze ko abyimbigwa cyane ko yeguka. Murumva abana b'Imana, abari ngaho biteze ko arabyimba ukuboko, agiye mu ngorane, agiye gupfa. Abandi bavuga bati sha ntarokoka. Babandi bavuze ngo Imana ni ntungane kabisa ngo ntimuretse ngo abe. Abandi rero bazi ko atarokoka, bazi ko agomba gupfa. Bamaze kurorera umwanya mu buzima bakabona nta kantu k'ububabare yumvise, baciye bahindura imvugo bavuga bati wa wundi ni Imana, Imana yo mu ijuru dutabare cyane. Bana b'Imana rero imvugo z'abantu zirahindagurika. Urazi iyo umuntu ari mu kigeragezo, iyo umuntu ari mu kigeragezo uwo ari we wese arakuvuga. Hari abantu baba baca umugani mu Kirundi ngo iyo umuntu yagowe ngo n'ibyatsi ntibimubisinzira, ngo ntibimubisinzira. Imana imbabarire cyane, kandi gutanga imbabazi nibyo bya mbere. Imana imbabarire cyane, nyimba hari igihe nkomeretsa abantu, n'ubu kumbure hari igihe ntukomeretsa abantu. Uti kubera iki bana b'Imana? Hari igihe uba mu bigeragezo bikaze, uwo ari we wese akagusuzugura, n'umwana akagusuzugura. Rero iyo wizeye Imana, Imana ibana nawe. Nshatse kuvuga uko njyana n'abari mu bigeragezo bana b'Imana ndi ngaha muri Australia, abantu bakamvuga uko bashaka, mba mu bigeragezo by'abana by'urubyaro. Abana barangora, umwana mukuru arangora, yaduka kumwe ibiyayuramutwe, akwegana nabo. Urumva abantu bamwe mu batankunda bagerageza kugira bambabaze, barondeza uburyo ubwo ari bwo bwose uwo mwana wanje agendana n'abandi bana bamurumogi, bamwigisha kumurumogi, ariko harimo n'ubugome. Umwana ati ishure, ndarira ndamubwira mwana wanje kweri kucyuhe by'ishure, mwana wanje ni wige. Umwana aragenda araba nabi bantu b'Imana, nkarira, yaza muhira akantuka, akaja kuri telefone akantuka, aratinza nawo mukaragenda. Usibye ngira harimo n'ibindi bintu, urumva ni story ndende, ariko ndaguma ndizera Imana. Rero nyuma ndaraba, kubera atayishure yiga mu wa 11, yagiraje mu wa 12, kandi ari umwana azi ubwenge ku ishure. Ntangura gutumura, niyo ngeze aho ndaraba ndavuga Mana, urumva numva umenga no gusara n'usara. Ndaraba kubera na Jino inzi ko uwo mwana ndamuzanye kwiga, kandi kubera ubuzima nari narabanyemo n'uwo mwana muri Tanzania, nari nishimiye kubona ngiye kuba ahantu heza ko umwana aziga. Ariko biranka, ibyo nipfuza biranka. Umwana araba nabi, ndabye ko mbabaye sana, cafata nyamwana, cafata mutoyi wiwe, ngerageza uburyo ubwo ari bwo bwose ndamujana i Burundi, aza kwiga mu Burundi. Ibaze abantu bose baribaza kuko inkuba umwana Australia akaza kwiga mu Burundi. Ndamuronderera ishure mu Burundi, International School y'Igitega.
umwana ndamujana atazi yagiye, kandi uwo mwana ntabwo yari afise amakosa, ahubwo kubera nabona ko azoba yadukana ingeso ya mukuru we, kandi kubera ko nabona nawe hariho abatangwe kumwiyegereza bimeze nabi, uwo mukuru we akaza akamutora akamujana bakamugurira utuntu ntoya. Ibi bintu sibyo. Narasenze ngeze no mu bihe bigoye, nakorewe na operation mu kuguru mbabaye ndushe, ariko ndasenga bantu b'Imana, ndasenga niga gusenga uko kera narasenga cyane, ariko nyuma ndabita kubera uburayi no kwigina. Bana b'Imana, hari ibintu bidusamaza tugata Imana, kandi Imana ariyo dufise mu bukiriro. Iyo gihe ndahangayika ndababara, rero mfata uwo mwana ndamujana mu Burundi. Bana b'Imana, abantu barantwenze, baramvuga ko ndi maraya, ko nikuye abana kugira nze ndasamba nabinyoroheye. Kubera uwo muhungu mukuru we yari yamaze komoka mbese ni telefone yiwe numvise ariwe nkaca mboroka inamba. Uwo njanye Burundi ngerageza kuzanamurihira, namurihira amahera menshi bingoye, ariko Imana yo mwijirira abana nanje, kandi niho kugira na murungiki Burundi ni Imana yabimpa ishuri, kubera nari isigaye senga sana, Imana imishurira iryo shuri. Abantu baramvuga ku buryo naja mu bantu nkabona bariko barajyana inzara ngo mu maraya bwiwe. Hariho n'abavuze ko uwo mwana w'umuhungu yantaye akagenda ngo kubera ko munarinda mushaka ko twosambana. Bana b'Imana, ibyo ndabyumva, ndaje Imana ni imbere y'Imana ndarira Imana, ni Imana koko ubu koko abantu kuki bari kunserereza bigeza abandi sinzi ahandi bari ko baramvuga ngo yikuye umwana ngo ubumaraya bwiwe, kandi bana b'Imana Jesse ndi maraya, sinigeze mbi maraya pe, usibye ko nari mfise umugabo wenda afise uwundi mugore, ariko kandi dufitaniye abana batatu nta bumara. Mugabo abantu baca banyagiriza n'umugabo mpaye yambu bakamvuga ko dusambana, ko ndi maraya, abagore bakanjyanira inzara ngwishwe ngo urumva baramvuze. Ariko nari maze kwinjira muri Yezu neza, n'umugabo naramuhevye, navuze ati no, ubu ngiye kwibanira na Yezu Kristo, numvire icyo Mukama mbwiye, numvire mutima mweranda, sishaka ndifata kuburyo navuga sigaye mvugana n'abantu baki, kuko icyo gihe mparuye n'abantu bari basigaye bankunda, ngira yari imihana mike, yari nk'imihana 3. Hanyuma niberaho, wa mwana ari Burundi arabandanya ariga, wa undi yagiye mu byisi nawe arabandanya nibyo arazunguruka. Mugabo nkasenga Imana ikambwira ati mwana wanje nzokugirira neza. Hagera igihe Imana iragera igihe iramuza, ibaze umwana yayerera akajaho hirya no hino, Imana irantera iteka ndinda ndaronka amahere. Yezu yaranyemereye inzu, yeza inzu nziza yagutse, nabubwira mwana wanje tahuze tubane, Yezu yangiriye neza, ingo tubane mwana wanje. Umwana arananira, yaza bimushobeye aje nibaza ataraje ndamuha agasopoti. Mugabo rero ntuzozura kwegana n'abantu babangwara umugi, ica utekereze ahubwo agaca rumwera nicyo genda numva inzu yose iranuka. Ndamubwira nti ibi sishobora kubyiha, ngwaye muri kurandatira ko waguze arata n'ubundi aromuka aragenda. Ndamwihorera, ariko Yezu atabura uko abigenza. Abana b'Imana, Yezu atabura uko abigenza. Uko yabigenjeje uwo mwami w'amahoro, wa mwana ubu yaramuhinduye, n'umugabo afise umugore. Bya bindi Yezu yarabihinduye, wa mwana yanduka atora n'umugore ntanabizi. Hanyuma nyuma ndabimenya arabimbwira, nabanje kubibwirwa n'abo mu Burundi. Nyuma rero nza gusanga bibaye amahoro.
n'umugore raraza mbese baramara n'igihe iwanje twibaniye amahoro n'umukazana wanje ndababwira ati twicare twitekerereze tugume hamwe dufashanye inzira yagutse n'inini twaribaniye neza ariko mu gihe cyahera aragera ati mama nje ndakuze ngomba kuza kurondera inzu yanje tugomba kurondera inzu tugomba kubaho dufise ibintu turiko turashakisha turiko turakora mbese urumva yeza bampera akazi keza yeza bampera akazi n'umugore wiwe banakora hamwe yeza aragenda arabigira neza uwo mwami w'amahoro sinzi ngene nzo muvuga reka ndamuvuga umwami wanje n'uyu munsi nazindutse mu rusengero ndiko ndavuga ibi ndiko ndakora audio uyu munsi ni kwa kane izoza arejo kwa gatanu Yezu aranyiyereka mu Karistia nshengereye mana ibyo bitangaza bya Yezu enda nshuti yanje uzonyumva nukuri ngo kwa Yezu ni mwiza cyane iyo ufise ibibazo abantu barakuvuga urumva baramvuze mugabo turi kwinkuru ya Paulo ngo nyuma birahinduka ngo bavuga ngo wa muntu ni Imana mugabo handitse urudome ruto iyo wandika uzi kuri kurandika Imana by'ukuri tanguza urudome rukuru igihe cyose bumva ko abantu nkunda kubona mwanditse utumesaje mugatanguza urudome ruto Imana uyitanguza urudome rukuru rero abantu barahindura imvugo ngo wa muntu ni Imana shatse kukubwira nti abantu nanje barahinduye imvugo abantu bose ubarankunda n'uwanyanka ubarankunda n'ababandi bamvuze imvugo zarahindutse wa mwana wanje yagiye kwiga i Burundi yarize kuva mu windwi mu Burundi kugera mu wa 12 mu kwa gatandatu ku mwaka yeze ngenda i Burundi nza gutora diplome umwana yaraje ubutuvugana mu kwezi kwa kabiri azotangura university nubwo batanga amahera menshi muri university ndazi neza nabwiye Yezu ni Yezu ndabiguhaye wewe ndazi neza umwana wanje aziga kuko narashatse kuba no bitinya numenga no mubwira atabanze akora akazi abandanya akora akazi agiriki ariko ndavuga no umwana wanje ategerezwa kwiga avuye mu Burundi ntiyazuyaje wa mukuru wiwe ahakora caramusabira bitarinze kugorana acatangura akazi ubu rero ndashima Yezu kuko umwana yarakoze akazi yaramaze kwigurira imodoka izoziramujana ku ishuri izoziramwunguruza yariguriye ibikoresho by'ishuri amahera nayo nta ngorane twaramaze gusinya leta izozira yariha twebwe tuzoza turariha make nitwazoyaronka gushika niyamara kwiga atangura akazi ibyo byose haleluya ibyo byose ndabikesha Yezu Kristo kandi Yezu arashobora no kuzokoresha abantu nazi nkaziduka habonetse nabo murihira ibyo byose ndabishima Yezu rero harigihe abantu bakuvuga imvugo zigahindagurika yo mana urumva banumva norira kubera ariko ndi kuri kamera ariko Yezu Kristo ni mwiza turi ku nkuru ya Paulo nkaba nawe niko ndakwibwirira ati niba kuvuga wowe uzoza ugenda ahantu senga uvuga uti Yezu nzi neza ko atarukundo ruri mu bantu bonkunda nk'ubwo nkunda kandi nzi neza ko mu bantu hari abuzokoresha batazigera bamva ko bazoguma bandemesha ko nababwiye abantu baranyase ku buryo nibuka ko nasigaranye mu gice narindimo nasigaranye imiryango 3 imiryango 2 niyo yankunda bakandemesha bakanababwira ko ndi umurozi mugabo abo bantu bakangumako ariko umwana babwire babandi bagiye bamvuga benshi mu bagiye bamvuga ibyabo nibisi ko byagenze neza ariko Imana isukubacyoza kuko jiyo ndiko ndasenga sengera isi yose nkasengera cyane cyane n'abantu nzi hari ibintu bibi mu bantu abagore benshi mu bancokoje barahukanye n'abagabo abana benshi barabaye ibirara baranyoye ibimogi barabaye nabi ariko Yezu Kristo kandi Yezu yagiye ambwira bana b'Imana odigiye kuba ndende ariko ntacyo
reka mu mwanya ndayihagarika twibandanirize tubivuge neza, twige neza, twige neza. Abana benshi barabaye nabi kandi Imana yarambwiye mu gihe cyahera, nigeze nabwira abantu uti reka duhagarike audio ariko duca tubandanya kugira sigura ibi bintu ni byiza abana b'Imana. Kubama bankurikirana nubwo muba muri bake, ntacyo kizima Yezu nzi neza ko abakunda kandi nzi neza ko niyakubita inzamba tuzojana azotujana twese. Umukama Imana bahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana.